bakundwa b'Imana muviriza Radio Maria Burundi yabahaye mwiriwe mwese kaze mu kiganiro cy'ingisho nkomezamutima mukaba muri kumwe na Padiri Paul Butoyi Paroisse Mutima w'Ubwitonzi. Igihe duheruka twaribukanije isabye cy'inkuko ya misa amamuko n'insiguro none ubu naho nagira ngo mbananye nibutsa inyifato ibereye kugira ngo inkuko ya misa itugirire akamaro. Tubanze twumve ijambo ry'Imana ritwibutsa imyifato ya mbere ihambaye yo guca bugufi. Tuyisanga mu nkuru nziza twashikirijwe na Luka kigabane 18 kuva ku murongo w'9 gushika ku murongo wa 14. Uyu mugani nawo awucira bamwe bigira ngo nibo benda bagaheza bagakengera abandi. Ati abantu babiri baraduze mu isengero gusenga, umwe akaba n'umufarizayo undi nawe umutoza kori. Ya mufarizayo umutwe aranega ku mutima asenga agira ati Mana yanje ndagushimiye kuko ntameze nk'abandi bo bariba bakarenganya abandi bagasambana kandi simeze nk'urya mutoza kori. Nisonzesha kabiri mu ndwi nkagororera ivyo ntunze vyose. Wa mutoza kori nawe aguma kure ntiyubahuka no guhanga ijuru, mugabo yikubita gukiriza avuga ati Mana yanje ngirira ikigongwe jewe umunyabicumuro. Ndababwiye uyu niwe yamanutse agabanye nayo umwe wa mbere habanamba kukaba nkako umuntu yihaya azoteterezwa nayo uwicisha bugufi azoshemezwa. Twakire kashimagize yazo na Kristo shemezwa. Iki gisomwa inkuru nziza tuje kumva iratwereka imyifato ya mbere hambaye ibuze atagishoboka y'umuntu aje gusenga. Iyo myifato nayo nuguca bugufi, tabigaruka ko mukanya kaza. Mu ntangamara rero imbere yuko twibukanya imyifato ibereye kugira ngo inkuka ya misa itugire akamaro, mu nkukanyi kabwiye ko uguhereza inkuka ya misa, guhimbaza isakramento y'Ukaristiya kumwe n'umusacerdote ari bwo buhirwe bukuru, nibwo buhirwe bukuru, nta bundi buhirwe buza busumba ubwo oye. Guhereza inkuka ya misa kumwe n'umusacerdote, guhimbaza isakramento y'Ukaristiya nibwo buhirwe bwa mbere, nta bundi buhirwe busumba ubwo o. Umweranda Yohani Krizostomi avuga ko inkuka ya misa inezereza ab'ijuru bose, abamarayika, aberanda, abahimbazwa, ab'ijuru bose, igahoza imitima yo mu purgatori, igityororwa, icishura, izanira abantu n'isi imihezagiro yose. Kandi inkuka ya misa niyo ininahaza Imana gusumba amagorwa no kubabara kwa maratiri, gusumba amarira yose abibabaza kuva isi ikiremwa gushika ihere. Inkuka ya misa niyo ininahaza Imana gusumba vyose. Aha rero urumva ko atabundi buryo bwa mbere bwo kurinahaza Imana utari kuza gusenga, kuko niho ukura ibisigaye kugira ngo uninahaze iyo Mana mu buzima bwawe. Umaza kuza kuvoma uje gusenga rero uje kuninahaza Imana. None kuki inkuka ya misa ari ninahaza Imana gusumba ivyo vyose? Nuko ayo magorwa, uko kubabara, ayo marira biva ku bantu b'abacumuzi barondera kuva mu bicumuro. Mu nkuka ya misa si umucumuzi yihereza, ni muntu Mana. Imana yigize umuntu angana na se wiwe, yihereza se wiwe, yitanga ahereza ivyiza vyazanywe no kubabara no gupfa kwiwe. Si umuntu asanzwe yihereza, ni Imana muntu, ni Imana yigize umuntu yihereza. Nico gituma rero inkuka ya misa ifise agaciro kanini kagarukira. Mu nkuka ya misa niho habera igitangaro kinini cyane gisumba ibitangaro vyose, ko Yezu abazima, umukate n'umuvinyu, umukate ugahinduka umubiri wiwe, umuvinyu agahinduka amaraso yiwe. Ico gitangaro gikuru. Abarondera ibitangaro nimuze mu misa muzogisangaho ku munsi kiraba ko ku munsi nkuko za misa ziraherezwa ha mu gitondo canke ku mugoroba. Numva ko vyo kuja wisinde canke handi ivyo oye mukavyihoza bene kuvyihoza mugaje gusenga. Nico gitangaro gihamba niho wumvira vyose, niho wakirira umukama Yesu. Mu nkuka ya misa rero niho habera igitangaro kinini cyane, kandi mu nkuka ya misa tuharonkera ingabire idasanzwe
kugira ngo bavukanyi mutegere ako gaciro ntangira k'inko ya misa, mwibuke ivyabaye imbere yuko Yesu apfa n'inyuma yuko apfa ku musaraba. Harabaye ibitangaro vyinshi, abantu benshi barahinduka mbere yuko Yesu apfa. Wa mbere yahindutse ni wa musuma mwiza, mwavuga ati Yesu uranyibuka, amaze kumugwanira, uyu ntaco yakoze, twebwe tuzira ico twakoze, mugabo uyu ntaco yakoze. Ati Yesu uranyibuka. Yesu nawe ati ndakubariye ivy'ukuri, uyu munsi urabana nanje mu paradizo. Luka 23:43. Abayahudi benshi barahindutse Yesu amaze gupfa, abayahudi benshi barahindutse. Ishengero ryose ryarikuraniye ico kirorero, ribonye bibaye risubira inyuma ryikubita gukiriza. Luka 23:48. Kwikubita gukiriza byerekana yuko bababajwe n'ivyo bakoze, none bahindutse. Kana abapagani baragaragaza ukwemera. Intwaza ngabo ibonye ivyari bibaye, ininahaza Imana iti nukuri uyu muntu yari mweranda. N'amajambo y'ukwemera Luka 23:47. Mu nkuru ziza kwa Mariko dusoma duti ni ivy'ukuri uyu muntu yari umwana w'Imana. Mariko 15:39. Majambo y'ukwemera. Ijara bibaye nuko ca gihuzu cari kimanitse mu gisengero catemukiye hagati, cicamo kabiri kuva ruguru gushika epfo. Matayo 27:51. Ibindi vyabaye Yesu amaze gupfa, hari tandara vy'amabuye vyasadaguritse, imva ziriyugurura, n'imibiri myinshi y'aberanda irazuka. Yesu amaze kuzuka, nyaberanda baravuye mu mva baja mu gisagara, babonekera abantu benshi. Tubisanga kwa Matayo 27 kuva ku murongo wa 51 gushika ku murongo wa 53. Isi iranyiganyiga. Umutware w'abasirikare n'abandi vyari kumwe barinda Yesu babonye ingene sinyiganyize n'ivyo vyose vyari bibaye, baca bagira ubwoba bwinshi, bavuga bati ni ivy'ukuri uyu yari umwana w'Imana. Ivyo vyose rero vyabaye Yesu apfuye. Nta muntu rero asanzwe yapfuye ngo habe ivyo bimenyetso byose. Nuko rero Yesu atari umuntu gusa, ni Imana yigize umuntu, yababaye agapfa ku musaraba kugira ngo tuve mu buja bw'igicumuro. Natwe bavukanye tugiye guhimbaza isakramento y'Eucharistia, tugiye guhereza nk'uko ya misa, dufise ivyipfuzo vyiza, twiteguye, turahinduka. Aho amabuye yasadaguritse, isi kanyiganyiga, abayahudi bari bakumantaje umutima bakagenda bikubita gukiriza, abapagani bakemera. None natwe turamabuye, ntituri isi, ntituri abayahudi, ntituri abapagani. Tworeka guhinduka tugiye guhereza inkuka ya misa gute? Turahinduka tubishatse, nta kibuze nta kinanirana. Twaba nkako Yohani Kristostomi mweranda ratwigisha ko inkuka ya misa ari akaryo nyako ko kubwira Imana bijanye n'urukiza rwacu, kuko Yesu aritanga yihereza se wiwe kugira ngo aturonkere boko bwose bw'imihezagiro n'inema. Iyo twijiriwe turaronka uruhoza, turemejwe n'amageragezwa, tugende guhimbaza inkuka ya misa, tugende guhimbaza isakramento y'Eucharistia, tugende guhereza inkuka ya misa, tuzoronka uburyo bwo gutsinda shetani. Yaba twise rero kwemera inkuka ya misa yo tukingiye amabi yose dushobora kubona kuri ino si. Ukaba nkako Yesu n'umuganga w'imibiri n'imitima. Guhimbaza inkuka ya misa si ukwigana cy'umusaserdoti avuga canke ari imenyetso, no kwifatanya nawe mu byo avuga canke agira, uko umuntu abishobora no kugerageza kumva mu mutima ibyifuzo cy'urukundo no gukenguruka. Turazi bavukanye inkuka ya misa gizwe n'ibice bibiri bikuru. Hariho igice cy'ijambo ry'Imana, iturije ijambo ry'Imana kuva inkuka ya misa etangura gushika igisabisho rusange gihere. Hanyuma igice ca kabiri ni kuva kwihereza gushika inkuka ya misa ihere, aco gihimba c'Eucharistia, rutuje Eucharistia. Ivyo bice bibiri, bihimba bibiri bikuru bikuru, bikaba bigize ubumwe. Turumviza ijambo, hanyuma iryo jambo twumvise twemera kurishira mu ngiro dufashijwe
na Yezu twakiriye mu Karistia, kuko yavuze ati tari kumwe ntaco mu kwishoboza. Mu gice ca mbere rero c'inkuka ya misa, ico turanga ni umutima wigaye ubabazwa n'ibicumuro vyacu. Mu gice ca kabiri naho imyifato ibereye ni ukwifatanya n'umusaserodoti mu guhereza Yezu Kristo wiwe, ni kumuhereza imibiri yacu, imitima yacu, ubuzima bwacu, kwihereza natwebwe nyene turi kumwe na Yezu Kristo, tufatanije na Yezu, tuhereza umukama umubiri wacu, imibiri yacu, imitima, ubuzima bwacu. Mbere yo gusangira kuva kwikiriza konsekrasiyo, twirabe nk'abantu bagiye gusangira ku mubiri mweranda n'amaraso y'igiciro ntangire ya Yezu. None tugerageze tuberwe n'iryo teka ryo kwaki n'amaraso ya Yezu. None turabe twibukanye imyifato itatu ibereye mu guhereza inkuka ya misa. Turayizi mbwa no kwibukanya tubishimangire kugira ngo ku kiringo cyose iyo myifato ikurange. Akarorero k'umutoza kori mu ntango y'imisa ya nkuru nziza n'abasomera. Ariko mbere yo kushaka mu isengero aho usanzwe usengera no kwitegurira ugoza gweranda, kuko kuja gusenga kwereza inkuka ya misa guhimbaza sakramento geranda y'Ukaristia ni urubanza gwera, rubanza rw'Imana, nta rundi rubanza rusumba urwo. None bigasaba kwitegura hindusamazwe n'ivyo vyose bitajanye n'inkuka ya misa. Umweranda Yohani Maria Vianney arabidufasha, adufasha atwereka nyine two kwitegura. Tukivyuka twibuke Yezu Getsemani ariko arasenga n'amaganya menshi yitegurira kwitanga ko inkuka idukiza, bigaragaza urukundo rwinshi adufitiye mu kudupfira, kandi ari twebwe twari dukwiye gupfa. Bishoboka two kwisonzesha, abaza gusenga kare kisonzesha mbwa kwisonzesha gusa ibifungurwa, no kwisonzesha nyifato mbi, amajambo mabi, ivyifuzo bibi, kuko ugombuze takira Yezu. Nta bikorwa vyerekeye umubiri twokora biruhisha, kubera ivyo tuba tubimazemwo imisi 6 yose canke 5. Tuba dukeneye gutegura umutima wacu ngo turenguke mu maso y'Imana dufite umutima mwiza, turondera kandi kuva mu bicumuro, dusaba Imana ikigongwe. Twumvire ko dukurikiye Yezu yikoreye umusaraba, agiye kwicwa kugira ngo dukire. Mbere y'imisale dufata umwanya wo kwitegura, wo kwiyegeranya, kurira kubera kabi kacu, dusaba ikigongwe Imana, turimbura inema dukeneye gusumba kugira ngo abarizo dusaba Imana, kuko urashobora kuza gusenga atacufise uhereza umukama, usaba umukama. Tuje mu isengero tumve ko ari kuri twebwe ubuhirwe bwo guhimbaza inkuka ya misa, bwo guhereza inkuka ya misa, bwo guhimbaza sakramento y'Ukaristia, kurangwa n'ukwemera, ukugaya ibicumuro bitubuza kwegera Imana nyeranda kandi mushobora byose. Muri ico gihe rero tuyumvire wa mutoza kori yaraje gusenga Luka 18:13. Yagumye kure, ntiyubahuka no guhanga ijuru, mugabo yikubita ku gikira avuga ati, Mana yanje ngirira ikigongwe jewe munyabicumuro. Kubera ibicumuro vyiwe ntiyubahuka guhanga ijuru. Umutoza kori yikubita kugikiriza kugira ngo yereke Imana ko agaye ibicumuro vyiwe, ko yaba Imana. None rero murazi ko imbere yo kubana inkuka y'imisa duca bugufi, dusaba ikigongwe mu buryo twese hamwe bwo kugaragaza ukuca bugufi. Ego turitegura kubera ibicumuro bigoye tuba twakoze, tukaronka sakramento y'ikigongwe, ariko hari n'ibindi bicumuro tujamo mbere turiko turaza tugahura n'ibindi. Cyo gituma rero hamwe twese twemera ico turi, turabanya bicumuro tugaca bugufi twese hamwe, fukama kugira ngo tugaragaze wa mutima wo kwigaya, maze duheze tunahaze umukama dufise umutima ugorotse, umutima wigaye. Wow.
yo abakristo twese tuza tumeze nk'umutoza kori tworonse inema nyinshi n'ivyiza vyinshi. None rero ntimwumvise guheraheza ko Yesu yavuze ati ndababwiye uyu niwe yamanutse agabanye. Umwe yavuze ati mana yanje ngira ikigongo cyo munyabicumuro, umwe yagaragaza uguca bugufi kwiwe niwe yagiye agabanye, niwe yagiye agabanye. Tutashe uko twaje nuko twaje tutiteguye kandi atamutima wigaye dufise, atamutima wigaye dufise. Jambo ry'Imana yatumurikiye mu ntango rero turangwe no guca bugufi kwerekana ko turabacumuzi mu maso y'Imana nyeranda. Toma we kino mweranda atubwira ko yabonye umunsi umwe yari mu misa, Yesu afise mu minwe intabonwa nyinshi, le trésor arondera abo aziha. Ya twahimbarwa no guhimbaza inkuka ya misa no guhereza inkuka ya misa, tworonse inema nyinshi kugira ngo dukize imitima ronke kandi n'ivyiza dukeneye kuri ino si. Iyo yari imyifato ya mbere mu ntango y'inkuka ya misa, ukwicisha bugufi. Hati ijambo ry'Imana atubwira ati Imana iragwanya abishima, nayo abicisha bugufi abifata ruto ikaha inema yayo. Yesu ati kukaba nkako umuntu yihaya azoteterezwa, nayo uwicisha bugufi azosha. Yo rero bapfukanyi imyifato ibereye ya mbere, ishingiro ry'indi myifato kugira ngo inkuka ya misa itugirire ako. Myifato ya kabiri tugaragaza mu gihe cane cy'ikonsekrasiyo, tuyigishwa tuyerekwa no wa musuma yahindutse. Luka 23 murongo wa 40 gushika ku murongo wa 42. Urera twigisha ingene twokwigenza, ingene twokwifata mu gihe cy'ikonsekrasiyo n'ikiriza ry'umubiri wa Kristo hamwe n'amaraso yiwe. Hostia nyeranda ni kalisi irimo amaraso miranda ya Yesu. Nije dutegerezwa kwihereza Imana hamwe na Yesu yihereza se wiwe. Dasubiyemo n'igihe dutegereza kwihereza Imana hamwe na Yesu yihereza se wiwe. Twibuke ingene uwo musuma mwiza yigenjeje naho yariko arababara, kuko yari ku musaraba, ntariko arajanajanda, yarababara. Yego yabambwe kuko yakoze, yari umusuma, yakoze amabi, mugabo ntiyorohewe. Yuguruye amaso y'umutima aramenya umukiza wiwe. Yarateye imbere cyane, agira intambwe ikomeye. Isaha 3 yamaze abambanywe na Yesu umukiza yagira apfe. Yarateye intambwe ikomeye, mu saha 3 arahinduka. Amanitse ku musaraba asigaranye umutima n'ururimi kwidegenja, vyose abihereza Yesu. Ikoresha ngo ashirire ntaye Yesu, amuhaye umutima wiwe kuko amwemera kandi yizigira. Asavye Yesu ikibanza mu paradizo, mu bwami buzokwamaho. Amuhereje ururimi rwiwe mu gutangaza ko Yesu ari mweranda, ataco yakoze kibi. Uyu we nta kibi namba yakoze. Luka 23:41. Twe tuzize ikirukuri, tuzize ico twakoze, mugabo uyu ntaco yakoze, nta kibi yakoze. Ururimi barukoresheje kugira ngo ashingire ntahe Yesu Kristo. Aho abandi bariko baratuka Yesu bamucekeza, yo musuma avuga ko yobari aragwaniye Yesu. Aho abigishwa biwe bamutaye, umwe akamwihakana, uwo musuma avugiye Yesu, aramushigikiye. Urukundo rwiwe ni rwinshi cyane gushika naho arondera gufasha uwundi kwigarura guhera gutuka Yesu. Ntidutangazwe rero n'izo ngeso nziza muri uwo musuma mwiza, kuko ukubona Yesu mwera ariko arapfa birakorako. Igihe cy'ikonsekrasiyo rero n'ikiriza ni igihe gihambaye, aho inema zisuka. Hari igihe kumbure tuca tugira imyifato gukoma amashi, mugabo sinco ibitwungura, mugabo twogiza agacerere, dusenga dusaba, twihereza Yesu, tumuhereza umubiri wacu, ururimi rwacu, umutima wacu, ubuzima bwacu. Mbega ukanya urakaronka canke turatuma ku kanya kaboneka. Ni rero gihambaye, inema zisuka iyo aba mu kiringo dufise ukwemera gukomeye, nkuko ya misa imwe yonyene, nkuko Yohane Maria Vianney abitubwira. Yo dukuye mu ngeso mbi toba turimo, ikatugira abakristo beza, abakristo beranda, dufise ukwemera mu cyo kiringo. N'amabuye yarasadaguritse, abayahudi bagenda bikubita gukiriza bahindutse. Mbega wewe ico kubuza guhinduka n'igiti kubera ukwemera kwawe? Ntaco kuza.
none kubera iki duhimbaza inkuka ya misa kenshi, duhimbaza isakaramentu ry'Ukaristiya kenshi, duhereza inkuka ya misa kenshi canke imisi yose? Abasaserdoti n'abihebeye Imana harimo n'abandi banabwiye umutima mwiranda badasa. Mbega ariko ko tudahinduka gose ni kubera iki? Nuko naho tuba mu isengero umutima sihuri wibereye mu bindi. Yezu yabwiye Mekitirde mwiranda ati ubimenye aberanda bazotabara igihe cyo gupfa abo bose bazoba bahimbaje neza isakaramentu y'Ukaristiya, bahereje neza nk'uko ya misa, babafashe gupeza, babakingire amageragezwa ya shetani. Ko nibwo buhirwe bwo gufashwa muri uwo mwanya w'ingwano yo gupfa neza. Ntitwigere rero dutinya ko imisa itubuza gukora ibikorwa vyacu. Imbere yo kubandanya ibikorwa duheze duhe ku nkuka ya misa, ko nico gikorwa ca mbere gishimisha Imana, kininaza Imana. Datanga akarero gatoye. Abaji babiri mu kigwati kimwe, umwe yari afise abana benshi ariko nta munsi n'umwe yasiba mu misa. Uwundi atari afise abana yakora umunsi wose, eka nijoro igice c'ijoro agakora, kenshi agakora ku munsi w'Imana. Aho vyari bimeze uko ntiyoroherwa, isuko yacaronka amahera menshi. Uwo yabona wa wundi afise abana benshi akora akaronka ibintu bifasha umuryango, ariko uwo yakora cane kandi afise gusa umugore nta bintu yaronka. Niko kubaza uwaronka ibintu iyo abikura bigaburira neza umuryango munini, aho we n'umugore akora imisi atakintu aronka. Uwundi amwishura ati ubishatse nzokwereka yo ndabikura. Uwo yabajije yumva aranezerewe kuko agiye kubona iyo uwundi akora ibintu, akora amahera. Wa wundi amutwara mu isengero, barahereza inkuka ya misa, barahimbaza isakaramentu y'Ukaristiya. Imisi iheze umwe yamutwara avuga ati mugenzi subira ku kazi. Umunsi wa gatatu amutwara mu misa. Uwo atwawe arashavura ati shatse gusenga ndaze nzira sico nashaka ko uka aho kura ayo mahera yose atunga umuryango. Uwundi yishura ati mugenzi nta handi hantu nzi atari isengero, nta bundi buryo atari guhimbaza isakaramentu y'Ukaristiya atari guhereza nkuka ya misa. Ivyo vyatumye ndonka uburyo bwo gutunga umuryango. Nabonye tubategereje Yezu atubwira ati nimutere kurondera ubwami bw'Imana n'ubutungane bwayo, navyo ibindi izobibagerekerako. Matayo 6:33. Wa wundi arategera igituma wundi yagenda gusenga. Icyukuri wishimira akazi kiwe nikijuju, ntabona ko inkuka ya misa idatuma umuntu akena, ahubwo ituma umuntu aba mutunzi. Ikimenyamenya rero ni wewe giye kukwigana, kandi nizigiye ko Imana izompezagira. Amaze gusenga yararonse ibintu, bamubajije igituma abironka tagikora ku munsi w'Imana n'igice c'ijoro. Yishati ngende imisi yose mu misa, nakurikije impanuro y'umubanyi, nimugende mu mumaze azobigisha kumererwa neza, mudakora cyane ariko mugenda mu misa kwishimira umukama. Dushaka rero guhinduka, duhimbaze neza inkuka ya misa, duhimbaze isakaramentu y'Ukaristiya. Yohani Kristostomi mwiranda yabona mu misi sinzi y'abamarayika bamanuka bava mu ijuru baje gusenga Yezu ariko altari. Benshi baza mu isengero kugira ngo bafashe abakristu kubaha no gukunda Yezu ari kuri altari. Yaba abavyeyi bibuka uwo mwanya bana babo ntibotakaye bakabahereza. None muziki myifato ihambaye ya kabiri, akarorero tugakura kuri umusuma yahindutse kwihereza Imana, twifatanije na Yezu, twihereza umutima, ururimi, ubuzima bwacu. Nyifato igira gatatu imbere yo gusangira, ya myifato y'umutware w'abasirikare Matayo 8:1. Nyifato rero imbere yo gusangira na karero keza, niyo majambo dusubiramwo igihe cyose mu nkuka ya misa. Yezu avuze ati ndaje gukiza umusuku wawe. Wa mutware yavuze ati mukama sinkuye ko unyinjirira mu nzu, pfa kuvuga ijambo na rimwe umusuku wanje acakira. Yezu aratangariye ukwemera k'uwo mutware. Nanzi n'ukuri ndababwiye ntawe nari bwasangane ukwemera nk'uko muri Israel. Matayo 8:11. Genda nibukubere nk'uko vyemeye. Muri ico gihe nyene wa musuku aca arakira. Ukwicisha bugufi rero
kuzana inema nyinshi ziva ku Mana. Turazi ko tuba twituye twireze, mugabo Yesu aguma ari mweranda, none nakwiye kuza mu mutima wacu, kuko twe turabacumuzi. Mugabo imbere yuko ashika ka gatosi cya rindi abikureho umutima wacu cutira, hanyuma heze ashikire mu mutima witira, umutima mwiza, gutyo rero atugirire akamaro. Ndio rero mu myifato bavukanyi itatu nagombye gushimikirako tugira mu misa, mugabo hari gihe tubigira hata mutima tubigiranye, tufukafa gukurikira gusa abandi, mugabo tutafasha ingingo yo kwisuzuma, yo guca bugufi, tutafasha ingingo yo kwihereza Imana tifatanije na Yesu Kristo, tutafasha ingingo yo guca bugufi mbere yuko twakira Yesu mu Kristiya. Dukeneye rero uhinduka, duherezanye urukundo kw'ikinuka ya misa. Imana izodufasha kuva mu bicumuro. Reka uyu munsi tugarukirize ngaha imyifato, kugira ngo niwenga arejo ari ku munsi w'Imana wibuke, hanyuma ubigendere. Nyoheza rero ubigendeye uzobona yukinduka ku kinuka ya misa, risabisho gikuru kiduhindura, kidufasha gutera imbere mu buzima bwacu, kandi cyo gisabisho kizanira isi n'abantu imigisha n'imihezagiro. None rero nkwifurije kugira myifato no guhimbaza neza isakramento y'Ukaristiya, mu guhereza neza inkuka ya misa, hanyuma uzobona yuko uriko urahinduka, rikuratera imbere ku mutima no ku mubiri, kandi wongera ufasha abandi guhinduka, kuko nabo nyene ubasabiye, ubahereje umukama. Mwari kumwe na Padiri Paul Butoyi, kaba ndabifurije kururanirwa umukama, abazigame yongere abakomeze. Ari kibazo se murashobora gutelefona kuri 77 ubusa 83 amajana 455 canke abibujumbura agasanga ku biro kuri Saint Michel, kugira ngo babandanye bategera ibijanye n'inkuka ya misa. Nuko rero murakoze, Imana bakomeze yongere bazigame.